nimba mufise ikibazo canke mugomba kudufata mugongo canke mugomba kwifatanya natwe mu bisata bitandukanye bigize Faraja Group nko gukina, gufasha abagowe, ivugabutumwa, gutamba, kuririmba canke gusereva mu manza zitandukanye, mutwakure canke mutwandikire kuri 76 96 96 96 canke 68 22 78 52. Faraja Group ikorera aho ishengero rya Hope Church risanzwe rikorera, aho naho ni mu Caramaga hahi kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Covid aho amabisi asanzwe akatira. Facebook yacu nayo ni Faraja Group Burundi. Mama bite? Nisa kwanza mbwira mwakoze akazi. Mama tukora akazi kandi dushonje. Oh, nebi. Jesindi. Nebibuze nimukora akazi. Ego mama twaraye inzara. Anje bibaho na papa n'umuntu arabura. Anje bibaho mwe na neri. Kuko imudatahura. Ariko mama akora mu nda mugawe umenye. Ego ndabizi. Madame. Sa. Amahoro cyane. Papa ni sawa. Papa n'umusi ndufungura. Kumbaza wiriwe gute? Mushike mumbaza isashe. Papa yaturashonje. Bo bisanzwe murazi ko nani mvuye ku kiraka. Mwihangane kabisa. Ne waronse. Oya vraiment. Bo akazu no musi nikabaye ariko baduhaye isango yejo. Yumvise. Oya vraiment reke gushapfa abashobaye n'ubuzima. Sheri ejo ne bazoba amafaranga. Bo ndavyibaza kandi ndavyizeye ko bizogenda neza. Sawa. Papa abantu ukora ikiyende basi tuvume turaturiye no musi. Aje no kwiyumva vyanse. Nari ibintu uri kuravuga nivyo. Ariko uyu munsi uko bimeze ejo siko bizokwanga. Sivyo keri. Nihangane cyane uyu munsi vyanse ejo bizokunda gire mujyane. Sawa? Sawa reka tugende mugabo ejo su. Oya nta kibazo ni mihangane bane. Ejo muzoronka. None twaguma twirigwa inzara ibihe byose. Reka tuvyizere papa. Nizere Imana gose. Madame abana bacu barihangana. Amafaranga atagira imitwaro. Nukurishira go si akazi ko buyangira kugakora. Naho kaguma ukigwa turarinza. Eje n'ubuntu. Bo madame reka ndabiko noja muri dusha manduhuke. Ejo ndabe ko nozinduka. Sawa. Sawa. Iratuzaniye Faraja Group. Sheri? Oui sheri. Abakozi muri banki mwarazanye ko mama brodero bazanye yose. Bayazanye kandi ndabona ari amafaranga menshi. Ego. No kuvuga barabakozi bashaka kuri batanu. Bagiye mu gitandukanye nanjye kuraho izisaha ko baba bose bamaze kuza. Basta ko maveresema utorakora neza. Papa. Oyista none. Ntangora neza. Harageze. Fernando tugende papa muri ville. Nanje ndakiresho amahera yo kugura impuzu. Ni 500 papa. Je ni telefone. Umviriza amahera singorana papa wanyu arafise amafaranga ntangora. Nje mu cyumba kwatora. Sawa, stape. Saka 600. Ntangorana. Najewe desa. Nawe desa. Wenda kwa tu wasa mwana. Oya, sheri ayo mafaranga ni menshi muko murona amahera. Umviriza ari 500 abakwira mwese. Amafaranga sikibazo yaza kudufisa amahera menshi. Ntangorana ikasa. Papa we nisangiye muri douche urakoze merci. Igira neza. Mambare neza. Mugabo sheri tugize sivyo. 500 niyo ari kubakwira. Sheri dufisa amahera. Mugabo sheri nta kuntu umwe umuha 500 uwundi ukacumuha 300. Nukuba bose. Sheri dufisa amahera menshi cyane. Abaha. Karibu. Mumeze neza. Ego ni sawa. Amahoro. Amahoro cyane. Karibu cyane. Ndabona bibiri rakuvuna. Ego. Ndashima Imana. Umushyitsi wacu bibiri imisi yose. Nizo fungu. Uzuraruhuka. Bakugesera abaje. Hamashira bakuduronona amahera nkuko si byiza. Ya mahera kwa twari tuje kuyatora tugende. Okay, stape wowe wavuze 500. Stape genda baguhinja. Bagufungurira inga. Joe papa kwana tugende tukamasa. Baramuha n'umuntu. Okay, ntacho. Sheri. Wowe uco wakira umushitsi nta kibazo stape aka 500. Merci. Umutoyi wawe nawe wakira tuwasa. Urakoze kene muneze bibona. Oya bahe bose ngo nabakongereze bakongeze kutware 500 kubera. 500 okay, akira nawe ntangorana. Ego bye. Nzeza abana sivyo. Mugabo sheri umusuzo yabura. Bazokurya.
amahera si ikibazo ni sawa none yego ni sawa. sawa tubafungurira iki sa basha oya vraiment numva meze neza nta kibazo nta kibazo ibintu byose bimeze neza je tubona urashonje turashakuye reka kugaburire ntabwo oya vraiment mumbabarire gato muga mumpaye na 5000 gusa mu gifungwa nta kibazo sheri umushitsi 5000 oya oya kora urumva tubonye ko tukugaburira hama ugafungura oya yo fana ugahagera nari kuyinwera imbere kubera murabona ndi mu gikorwa oya nigikunda urumva sheri hase gufungura yase gufungura nta dukeneye bundi buhinga nta sawa nari nce kubaramutsa ego Sawa, bye. sawa mugiri mugisha ego amahera afite bibiliya allo ndakumva sawa hashite rumoroke zinga sheri ndagiye kuri rapport Sawa, sheri. Bye. okay Iratuzaniye Faraj, Faraj, ni Faraja Groupe. Papa Neri cheki ushaka kubaza sa ne kubera kibaje afete afise amafaranga menshi ariko wewe gutevye wawe sheri kintu nakubwira ni kimwe ubuzima bw'umuntu sico kimwe n'ubundi aha Papa Neri apana kumbwira uko ndabira bakingi bakashumani bose muragendana umviriza ikintu nakubwira ni kimwe sivyo intoki nizingana ni nkuko abana b'abantu batangana sivyo uno munsi ndashobora kuba ntafise ejo nkaroba kandi umugisha wundi so wanje oya sheri baza kubwira amafaranga bayakura hama nawe uronde raba imoto impine ratobotse nuba amezi angahe nturayikoresha ne ubuzima bwacu ni gute tuzoba muri parcelle imwe madame ico nakubwira ni kimwe hari impamvu ibi byose biriko biraba sawa ejo uyu munsi tubuze ejo tuzoronka kandi guca ushaka gukompara ubuzima bw'abandi n'ubwawe ejo uzohava uturugo kubera ko utonezerezwa n'ivyo uriko urakora sindagukunda umva urukundo rubona ariko abana babiri no parcelle imwe ntizobakwira rabarisi umugore aje fete urabona ingene yambara papa none jewe ndi umugore none Neri ni sawa sawa oya abakuze ntibashwana jene bana bacu je barandyohera babonye imisi yose turi mu bintu byo gupanga umuryango bibaza turiko turashwana muzoyibona muriko murakura mama noye turajya yo nimugira ingorane umunsi nateye umutima wawe kurasimba yobasha umunsi murajya none mwe mwaraye inzara rimwe none umunsi muguma muvyibuka kandi ndiko ndabaprepara murabona mugiye muzoba muriko murakora karandi juru ubuzima urumva muzobe mwamenyereye ega muzoza muragira amafungo umuntu natungwa n'umutsima gusa n'ijambo ry'Imana riramutunga mukamenya amafungo atagira umutwaro haje usenga re alturo haje usenga umutwaro cy'urongo ujya muri waje urubora inzara niyo mutwaro uvuga mana ngibigasubire cyamufongora urabona ngene ubere ukavuga yuko Kenya parufe nk'imoto kandi abagaraga parufe keza urabona abana bari batudona ariko sheri koresha ubwenge nukuri nubone ngo nabihoze ku bana ariko koresha ubwenge nk'umugabo sheri umviriza ikintu ndakubwira ni kimwe sivyo icyo ngiwe ni kimwe reka nzobegera ndababaza ubuzima bumeze ariko ntiwipfuze guca usa n'umugore wa Jafeti cyangwa n'umugore wa King no ifo gushima ubuzima bwawe kwanzuri umva ndakubwire sheri nosa nawe ukarika ubwenge bw'iwawe ukoze nk'abandi nosa nkawe sheri ntuta inzira y'agakiza guma kugakiza kawusenga Imana byose bizogenda je ndiko ndaharura akazuza kabana biwanje none uharura impuzu zundi yambara nawe ukacuza kuze ni wawe aho nubere ari wowe usanga nawe umva ndakubwire sheri wawe yoshera yirondera iyo yego umva ndakubwire sheri ico ndakubwiye nico kandi ndagiye mu kazi kiwanje wajinyitse tangira he kabisa Iratuzaniye Faraj, Faraj, ni Faraja Groupe. yo mara mwana wanje sheri ihangane sheri Fernando nakukunda ihangane reka kuturarira cyane reka kuturarira tubuze umwana ni Imana isije kuvyayo nta kundi ihangane sheri mana kukiweme kumwana wanje apfa sheri reka kuturarira cyane gezaho nta kundi no sheri biranje nta kundi ihangane umwana aragiye ariko nta kundi ihangane tudoronka n'abandi tutubyara n'abandi nta kundi no sheri tudoronka nkawe wihangane sheri mama Sabe Fernando ndakuturariza abana abandi bana mama iga ihangane mama
nta kindi wokora mama no kuriranye nta kundi Nta kundi. ariko je ubuzima je sinzi nobaho gute none mama kuki wemeye ibi nta wundi nsigane tuza turagendana Fernande niwe twa oya mana oya ubuzima ndagusabye kusiza ihangane tuzorobyara abandi sheri bana ko n'ubu dufise abandi ihangane tuzobyara n'abandi bacana ihangane nta kundi mama je ubuzima oya none je nzosigana nande grand frère ari mu bushinwa kwiga je sinzona yensigaranye arapfuye mwana je stapedi ihangane kibondo oya papa ihangane nta kundi mbe papa urazi ko nazanka zibiri zapfuye ndabizi urabizi ibi bintu nibiki yanka nari napanze ko nzozivuza ariko kubera akazi kenshi k'ibyo nkuma ndiko nakora by'amafaranga cyambura akanya ariko nimwihangane hama umwana nawe nzokubyara n'abandi je ndagiye kuryama je bana ko ndagiye mukuru wawe ari hanze mu bushinwa ihangane sheri mva mu matwi mva mu maso ubwo muri kurarira kumuri umwana yapfuye ntiyapfuye se iyo umwana apfuye abapfuye kabahamba abandi ko turondera ubuzima bw'iwacu uri kurantesha umwanya gusa ndifise akazi kenshi amafaranga mpayinza kuko ndayikoreramo mva mu matwi rero ndasa tujye mu matwi mva mu matwi hapfuye Fernando abantu tuvuze n'abandi bazoboneka abandi mu nyuma ubwo muri kurarira ndira mu matwi mva mu matwi mva ndiryamira iratuzaniye ni faraja rupe mana tindarushe mana kubera iki wampaye ubuzima nk'ubu mana mana ndarushe mana ngwino unabane n'umuryango wanje mana ubukene buraturembeje mana mana ndakoretse abana banje ndakoretse Ange na Neri mana ndagomba ubabe hafi mana ubanzigamire kuko ubwanjye sinoshobora mana sinoshobora ndakoretse umugabo wanje si madame ariko ararira hiyo kiturabe ndakoretse umugabo wanje mana kuko ndabona ko bitanguye kwanga ariko uko biri kose ndagushima mu buzima wampaye ubwo nawe usa nawe mana mana urahambaye usumba ibindi byose mana amen sheri kubera ko ubwo buzima washimye mu buzima bw'amari iminsi yose sheri mviza nakubwira ikintu kimwe imana yacu dusenga irumva ntabwo ari ikigirwamana sawa kwidodombera imana si vyiza na gatoya sawa ubuzima turimwo ntabwo ari bubi na gato imana hako yo guhomvya sawa shima kwanza ivyo turimwo dusaba imana tugume mu miryango yayo ibindi byose izobiduha ubu hari abariko barahimburwa amaguru we urakomeye eske hako baguhimba amaguru no ko urari inzara wotoriki banzu nyishuri kibazo kimwe ngaho hako baguhimbura ukuguru no ko urari inzara wotoriki sawa sheri ikintu kiriho cyose gifise umwanya wacu hari umunsi wo kubura n'umunsi wo kuronka sawa Yesu ari ku isi avuze ngo isi ni abanka namwe mumenye yuko nanje abanje kunyanka yaramwasi isi twese nitwoguma mu buzima buryoshe none twomenya ubukuru bw'Imana buri hehe sheri ibyo ndavyumva hari ikintu kiba kugira Imana yigaragaze yerekana ubukuru bwayo sawa reka dureke Imana ikore byose bizogenda neza sheri ibyo ndavyumva ariko urandi sineze muri no buzima kubera iki mwisiti wacu ari twebwe Imana ikutatuza waratoje usaba niwe wenyene sheri jewe ubuzima ntabwo nkunda cyane ingorane sheri we uri kuragira nimwe we uri kuri kompara nujya mugore mugwiza tunga sivyo ntitubeshanye we uri kuri kompara ubuzima no wundi eske bujya buzima bwiwe wabona ko abunezererewe sivyo wabona ko ari bwiza haje wo mwicarika nawe yo kubwira ibindi kini cyose kifise umwanya wacu imyenge y'inzi menywa na nyeneyo urasenga Imana yaragusezeraniye yadusezeranye amasezerano menshi ku rugo rwacu simbona ikintu uri sheri ndabizi ariko ko kitishura amasezerano ko kitishura sheri Imana yishura ku gihe kandi Imana ifise isaha yayo igira Imana ishaka kwishura nta numwe igisha inama kuko Imana yo kubwira ati nzokwishura umunsi uyu itariki niye wocu uryama sheri ngo ndakubwire sheri je sinzi ngene wabaye sindabizi sheri ego Imana ifashe wifashije kwikibisha fete Imana imuha nikwe nawe nakora turakora natwe
sheri genda basi umubazi urabibasibuza impano yabukuye hama nawe burondere sheri mviriza nakubwira ikintu kimwe sivyo ibigeragezo ntibizoreka kuza ku mwana w'umuntu ntawe uzoba wemeye Yesu sheri Kristo nivyo witwaza mviriza nakubwira ikintu kimwe me ikintu womenya ni kimwe ese ico kigeragezo nzocitwaramwo gute nzokivamwo gute duce dutubuntu no tuguma mu nzira y'agakiza ibi nibihera sawa kizeye kwidodombera Imana ibintu byose birahinduka isaha yacu niyagera we honyene uzotangara usigaye ufasha abantu sheri sawa Imana iratangaza ifise byinshi ikora nanje nziba ndaraba aha sheri ku muhari n'Imana ntibijyana ukijije urakijije sivyo iratuzaniye ni faraja rupe Stone twahita amajambo menshi cyane yerekeye ubuzima ushaka kuba mu nk'ubwi wanje ariko rero ngira ikibazo nzoshika ndabikuye kandi bigenda ibisigaye navyo wewe tuzogufasha kugira ngo nawe bigende neza muri make nanje noshima Biligram mwakoze Elvis mwakoze no kuri je ndarindira inyisho muzompa hama musigare reka nihute nje muhira sawa nta kibazo bizogenda neza sawa murakoze cyane urugendo rwiza Jafet mugara twagomba kubwira twe twarahejeje kuri hidden none ugejeje okay ivyo ndabizi twandategurira ivyiwanyu kugira bigende neza ntugire ikibazo sawa twe turigiriye gusa nimba ashikumbura nyarutse kuriha sawa nta kibazo sawa ibihe vyiza okay iratuzaniye ni faraja rupe madame sa mviriza nababwiye n'abana banje inzozi nagize niyi je narose mbona Jafet n'abagenzi biwe bansunikira mu manga sawa kubw'ivyo kandi nkaba nzi ko dufitanye umubonano na Jafet umutima ni wankundiye konjaye sheri indoto ni indoto mama banza umwumvirize madame sishobora gukora ikintu umutima utari kurandekurira hari impamvu ibi bintu nabibonye basi ibintu vyiwawe nziba ndabona sawa nuwicare bizizana reka rindira indoti kwa namwe nkugera mwaba mushishikare gusenga Imana ubuzima ihangane n'imaze rirakora hako mama wanyu muze muramuba hafi arababaye sawa turasubira iratuzaniye ni faraja rupe mama imwe muziratange kugaruka yo pastor urakoze gusengera umwana wanje yo Imana ishimwe wumva gute wimva gute imwe muziko ziraza bo ni gusenga cyane mama stop ndiko ndasenga bo nabonye mega nibiki wewe aha mu rugo rwanje uruwahe wewe Imana ishimwe sheri uyu n'umukozi Sishaka w'Imana kundamutsa. sheri uyu n'umukozi w'Imana yaje gusengera stop hagomba apfe nkuko ngene umukozi w'Imana kubiki mu rugo rwanje jewe stop yarapfuye yatamusengera stop yari gucapfa bamagaye umwana aremye nire kubika tosenga ngaho wanje mu rugo wanje nire kubari kutosenga wanje jewe naje ubwanyu no kwisengera nkamusengera nta soni iwanje ntutosubira kwa kiwanje mu rugo wanje sheri uba umukozi w'Imana oya nta bakozi bw'Imana ngaho mu rugo wanje jewe ndamusengera naje ubwanje mumbabarire mugandi mbarakoze ikosa mumbabarire wakoze ikosa kuginja mu rugo wanje jewe murakoze mumbabarire cyane genda mvira aho n'amakoti genda hariya sheri ugize nabi kwirukana umukozi w'Imana nagende pana mu rugo wanje mu rugo wanje stop sawa rero sohoka n'amakoti genda Urakoze umukozi w'Imana Imana ibane namwe nta soni wanje papa ega nari mfuye sheri umwana yarapfuye papa ushavujwe nuko bansenge nkakira nari mfuye sawa nta kibazo sheri nukuri iryo kosa ukoze ntibaho ugira umukozi w'Imana dufasha muri bintu byinshi sheri kuko wamwirukanye uretse ibintu iyo atamusenge oya sinkeneye mu rugo wanje sheri stop yagomba fe nka Fernando mbangubwire sheri mbangubwire abo bose bidishanga n'amakoti nuko mfise ubutunzi mfite amafaranga menshi babaje kuza kuraba amafaranga yanje kugira ngo ndahaka amafaranga yanje none sheri ko yamusenge akacagenda we no musi umwana gwaye ni kwa muganga tasi kwa muganga naje nzo basengera ubwanje ndafise ubushobozi bwo kubasengera nanje gakira sheri kumwe yari yafashwe sinkeneye gatoyi bamvira nazo soko kugarura musi numwe ngaha mu rwego wanje sindabikeneye umwana gwaye kwa muganga tasi nawe telefone na musengera ubwanje nta kindi nkeneye so kuza mu rwego wanje sawa turumvikanye sheri okay iratuzaniye ni faraja rupe n'izina rya Yesu Kristo amen amen yo ndapfuye bashandageseye yo numva ariko ndaka umubiri wose yo ndapfuye
sheri muzanira amazi zana amazi Yo. zana amazi mamazi yo ndagesenda ngaya asheri ego none mbo urashobora kugira ikintu uvuze wimva gute bimeze gute wafashwe gute ko mbona iyi ngwara yawe yari ingwara ikomeye cyane urumva muma numva umubiri wose niko ndarugomba muma numva umenga isi yose iranguyeko numva umenga umubiri wose sinzi ngene umviriza ngomba wature imbere y'Imana kugira ngo ubohoke kuko je ndasenze nk'umukozi w'Imana mugabo urashobora gusanga hari ibintu vyuganiye muri wewe kubera ko utatuye nshaka waturira Imana ivyo warakoze n'ivyo waragiriyemo yoho ekaye shano chamfa kwenda oya nta oya sheri atura no chamfa abashano chamfa bunye nta nakimwe sawa nta nakimwe ndi ngakujyana gusengera sheri atura bica bigenda neza ntacu ushobora kuba okay nuti sawa ariko simpe murabe simpe oya nta nakimwe ndagusengera nangora hari ibintu usanga vyugaraniye muri wewe bisaba ko urinda kwatura kugira ngo ubohoke ni wature kugira ngo bishishikare kurangira neza byo babyiza umvirizo n'umukozi w'Imana yo ikazo officiel bashakwera no chamfa oya nta nakimwe atura nta kibazo sishobora gupfa nta nakimwe turagusengera ntagora n'imihari oya atura yo jewe rero ubutunzi ifise nabukuye mu kuzimu nabukuye mu kuzimu basha oya nabandanye reka bandanye yo no kuvuga rero utunzi ifise nabukuye mu kuzimu kandi hari gituma merewe uko nuko bari basabye amaraso ko ntanga amaraso ariko rero byaciye vyanga yego bandanya ntacu bandanya no kuvuga rero ndashaka gutanga Itunga byose nabitanze birahera no kuvuga itunga biheze ryari ujya munsi usanga ari kurasenga ujya mwana wanje nako ndamutange sheri no yoho sheri ndagenda mutange na Fernando yagiye gupfa n'abanzi sheri no amekuye oya ntacu bandanya oya madame reka dukize umutima wiwe kwanza narifise umugambi wo gutanga umugore wanje nawe ariko rero sindi ngene byaciye bigena kudo masengesho bica biranga witsiraga sheri ngo munanye nanjewe yego none ndakubaza iki none nk'ubu mbo warumaze igihe kingana gute byagenze gute kugira ngo ujeyo bimeze gute hariya kuva nkira gasore gato incarutse ntanze banga n'ubutunzi none ronje yo ndapfuye yo sheri nugende nakubabariye apfuye basha iratuzaniye ni faraja rubi sheri babazi sheri agenda kujya mu zitari yo sheri babazi sheri icyo nakubwira ni kimwe ni washatse kumpindira kwa Jafeti sheri babazi sheri tekana sivyo je narakubabariye sawa ikintu wamenya ni kimwe sawa wowe tekana ariko urabona inzira twatugiyemo ko atariyo bijya bitungwa byose abana bose yarabamazi bapfa arisagiye kubo wandi Yesu ashimwe amen kari umukozi w'Imana Imana ishimwe cyane muri mubiki ko muri amafuka pastor sheri sinadabara kubambabariye sheri umukozi w'Imana mu busanzwe usanze turiko turavugana ubuzima bwa rwarwo twariko turarokora bwa Jafeti murazi ko yagize ikicavuga akaca cikana donc umudame rero hari ukuntu twari twarabanye ashaka yikumenga noba mu buzima nk'ubwo Jafeti abayemo bon rero we yitawe nabimubwiye acabona yuko donc yakoze ikosa yari kwansaba imbabazi je namuhariye kuko n'umugore wanje basha kubera izo ngorane z'amazibaho kenshi ibyo bintu namanda vyumva kenshi bikunze kubaho byukuri naguma ndababwire neza yuko kirazira kikaziririzwa gushaka kumenya ibiba mu rundi rugo utabayemo kubera ko ntuzi ngene bariko bararonda ntuzi ngene biriko biragenda muri rurya rundi rugo nico gituma ari ikintu kidasanzwe kibi cyo gukora iyo wiyumviriye ibintu biri mu rundi rugo ni kosa rikomeye cyane kirazira kikaziririrwa bon nukuri ntugiye kure yanje pastor je nari nabimubwiye madame wanje nari nabimubwiye kandi ubuzima turimo suko ari bubi sawa Edayeri ntiyarazi yuko mbere babantamaye ntakazi narivyo nabibwa mubwiye madame akazi ndagafise ngo banangura akazi none iyo nje muri bijya bintu navyo nabibwa mubwiye sheri wawe arafise akazi yaronsa akazi nani vyo yarazi donc telefone nije wamere natanguye kubimenya arambye ati nezego ubuzima ni bushasha dukwiye ku Mana pana bwa buzima bwo kurondeza inka utanga
nimarire ko famille emwe abakobwa banje neri nakirisha yaca ntuze musubire vraiment kwiyumvira ibiba mu ngo z'abandi kuko mu ngo z'abandi ntimuzi nyene babayemo hari abafise ama etage hari abafise amazu hari abafise amamodoka mugabo ugasanga ubuzima babayemo n'ubuzima butoroshe kandi izo etage barazubaka ntibazibamwo bangahe uzo wumva ngo numugwiza atunga mugabo warabuga sanga nta mwana agira warabuga sanga afise ibintu biguma bigenda nabi mu buzima ntavyara afise ingorane zitandukanye ivyo ntimuze musubire kubiraba pastor ukuri nabikoze kutamenya pastor nandi narifuza ubuzima bwiza nkabona ari safise ubuzima bwiza sinamenya aho yabikura ariko shiri natahuye pastor natahuye pastor sifise icyo novuga bo mu bisanzwe jo madame yumva amahoro kandi byose bimeze neza pasa mwarakoze kudusengera no kutuba hafi gusa umukristo nuko yarakwiye gushima kwanza ubuzima bwiwe imbere y'uko Imana umwunguruza mu bundi kuko Imana ari ikiguha kugira ibanze irabe kunezerewe cyambere hama ibindi ukazovyongerwa je nico maze gutahura kuko nanje yomba mu ntege nke ubuzima bwacu twatubwishe Haleluya. Yesu amfitiye kazoza nziza. Nimba mufise ikibazo canke mugomba kudufata mugongo canke mugomba kwifatanya natwe mu bisata bitandukanye bigize Faraja Group nko gukina, gufasha abagowe, ivuga butumwa, gutamba, kuririmba canke gusereva mu manza zitandukanye, mutwakure canke mutwandikire kuri
76 96 96 96 canke 68 22 78 52. Faraja Group ikorera aho ishengero rya Hope Church risanzwe rikorera, aho naho ni mu Caramaga hahi kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Covid aho amabisi asanzwe akatira. Facebook yacu nayo ni Faraja Group Burundi.